hariho kandi n'ibikorwa biteguwe mu maprizo aho abantu bigishwa ivyo kurima, abantu bakigishwa ivyo gushona, bakigishwa ivyo kubaza imiryango itandukanye. Mbere ndababwira ko nk'ubuheze ndimo kugendera prizo y'Ingozi, narahasanze umuntu ari mu babaza Ingozi yabikoze agifungiwe Ingozi, hanyuma araheza umunyororo wiwe, ahejeje umunyororo wiwe abandanya ari umukozi akorera ngaho. Ni ukuvuga ngo au niveau de la DGAP hariho byinshi bitegekanijwe bigenda mu ntumbero y'uko abantu bokwigishwa uburyo bazosubira kubaho mu miryango wabo nibamara kumara umunyororo wabo. Ibi rero bisanzwe bikorwa. Jewe ndabandanya kubemerera yuko muri aya mezi abiri ngiye kugerageza, kuko abantu benshi bari mu maprizo kandi amaprizo nayo arazwa ahari. Mu bushikiranganje hariho programme ya Rovisi Citoyenne twatanguje aho tugenda ruguru tukumviriza bene gihugu, tugatumira abo bose baba basanzwe bari mu vyerekeye ubutungane, abatwara amasentare n'amaparke. Ibyo byaraduhaye akarorero keza ko dushobora kumviriza abantu benshi bashoboka. No muri bivyerekeye abafunzwe turifuza yuko tuzotumira abo bose bashobora gufasha kugira ngo dufate ingingo, hanyuma tugende kuri ayo maprizo abo bantu bari muri iyo migwi itandukanye tubumvirize, tukizera yuko hari ico bizoshobora gushikako. N'abantu basaba yuko ahuko abantu bofungwa bakaguma mu busho mu maprizo, hanyuma bigatuma leta ibagaburira ikoresheje uburyo bwinshi kw'abo bantu buhabwa ibikorwa d'intérêt public, recorve n'ibindi. Ndashimye cyane abashinga amateka bashoboye gushikiriza ivyo vyiyumviro kuko birashobora gufasha cyane. Honorable Ernest yagarutse ku vyerekeye amaprizo arimo abantu benshi. Ingingo zoba ziri mu gufatwa kugira ngo tugabanye abafungwa benshi, nizera yuko biri muri bitugiye gutangura, kandi kubera yuko gufungirwa ubusa bibabaza, ndemeye yuko iki tugiye kugishiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo turabe uburyo abo bantu boshobora gufungurwa, na cyane cyane iyo migwi y'abantu biba bigaragara yuko bahejeje umunyororo cyangwa amadosiye yabo ari vide, kubera yuko n'ivyo birabaho. Abo bantu turemeye ko tugiye kugerageza ngo turabe. Honorable Devote yabajije ikibazo cerekeye les droits et devoirs z'abaprisonniers. Iki kibazo twagomba tubabwire yuko muri la loi numéro 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire, à son article au chapitre numéro 4 qui parle des droits et devoirs des personnes détenues, baravugamo les droits, bakavugamo aussi les devoirs z'abantu bafunzwe. Aha rero iki kibazo kandi cyari cyabajijwe, mugabo ingorane zihari ibi byategerezwa kuba afishe mu maprizo yose, ariko ingorane zihari ni sécurisation y'ibi biba byabaye afishe, kuko hariho abadeteni baca babitabagura n'ibindi. Sino twebwe au niveau de la DGAP nta ngorane n'imwe, kubera yuko bisanzwe biri mu itegeko, nta cobuza yuko bimenyeshwa abo vyerekeye ari bo bafungwa. Mugabo ingorane zihari nuko hari habo bafungwa de mauvaise foi baca babitabagura kugira ngo abategerezwa kumenya les droits et devoirs ntibashobore kubironka. Iki naco kikaba ari kibazo, mugabo twibwira yuko tugiye kwiga uko vyoshobora kumenyeshwa, niba muri bya bindi twavuze do moralisation do sensibilisation, peut-être bakaza barongera babisomegwa kugira ngo bumve uburenganzira bafise
rere droits et devoirs. Kuri iki kibazo nuko nocishura, hanyuma kandi yari yabajije ikibazo cyo kumenya cyane abajijwe kandi na honorable Dieudonné, aba bantu niba bigishwa imbere y'uko basubizwa mu miryango iwabo. Hariho kandi n'ibikorwa biteguwe mu maprizo aho abantu bigishwa ibyo kurima, abantu bakigishwa ibyo gushona, bakigishwa ibyo kubaza, imiryango itandukanye. Mbere ndababwira ko nk'ubuheze ndimo kugendera prizo y'Ingozi, narahasanze umuntu ari babaza Ingozi yabikoze agifungiwe Ingozi, hanyuma araheze umunyororo wiwe, ahejeje umunyororo wiwe abandanya ari umukozi akorera ngaho. Ni ukuvuga ngo au niveau de la DGAP hariho byinshi bitegekanijwe bigenda mu ntumbero y'uko abantu bokwigishwa uburyo bazosubira kubaho mu miryango iwabo nibamara kumara umunyororo wabo. Ibi rero bisanzwe bikorwa kandi kuri bamwe birahindura mugabo. Kandi ikindi kibazo cabajijwe nico n'icabo usanga ahubwo bavuye mu munyororo bafise izindi ngeso mbi. Ivyo navyo nibwira yuko nkuko mubizi ibice birenga 90% by'abarundi n'abakirisu patiri cyangwa abapastor bamabigisha imisi yose, mugabo ntibibuza yuko hari abandi bantu babandanya bakora amakosa naho baba bigishije cyangwa tuba twigishije. Honorable Emmanuel yavuze ivyerekeye abantu bafungwa bagatinda bakamara y'umwanya munini, ninda zobibazwa ivyerekeye indishi y'akababaro, ivyerekeye uko mu mabohero abantu bugabanywa. Mu by'ukuri turemera yuko natwe hariho abantu bafungwa barenganijwe, ariko kandi nizera yuko umuntu mbero nshasha tugiye kugira ni yuko uzofunga umuntu hanyuma bikagaragara yuko yamufunza amurenganije, na cyane cyane nk'ibi vyerekeye indishi y'akababaro, ko abo bantu kumva yuko nabone tugiye kuraba ko nabone hari ico bokorerwa kugira ngo ibi byo gufunga abantu babarenganije kumbure bigasaba yuko umuntu ivyo yategerezwa kuba yakoze nk'ibikorwa byoteza imbere umuryango wiwe abatashoboye kubikora kubera yuko yarafunzwe. Ibi tugiye kuraba uburyo byugabanuka hanyuma umuntu afungwa ari uko bikenewe, kuko en principe gufunga ni exception, ariko umuntu afungwa mu gihe nyene biboneka yuko yakoze icaha gikomeye, niyo logique y'amategeko. Ariko ibi byo uko akana kariko kose umuntu aca afungwa, nibwira yuko ari byo tugiye kugerageza kugira ngo turabe uburyo byogabanuka. Honorable Floribert, kuriha facture z'abantu bavuwe mu mabohero, byatubwiye nivyerekere declaration de service baba baragiriwe. Ibi nibwira ko au niveau de la DGAP bagiye kubikora kugira ngo naho twavuze ikibazo cerekeye contrainte budgetaire, ariko kugira ngo abo bantu bakora ibintu vyiza byo kuvura abafungwa baba bagwaye, si vyiza yuko baheranirwa amafaranga yabo, kubera ko nkuko tubizi n'imiti niyo barangura igurwa amafaranga. Urumva babandanije baheranirwa, ingaruka bishobora kuzana nuko niyo miti mikeya ishobora kubura kandi abagwara nabo batazoreka kugwara. Iki nibwira yuko tugiye kukigira priorite kugira ngo turabe uburyo abo bantu bo kwishurwa ayo mafaranga, hanyuma nibi vyerekeye ama declaration de service de santé bahide nabyone bishobore kugenda neza. Honorable Comme yavuze vyerekeye des observations, ko yavuze ku kibazo ca gatatu cerekeye ama registre, hanyuma aragaruka ku kibazo ca gatanu ku vyerekeye amatongo yatanzwe. Mu by'ukuri agomba nababwire yuko iki kintu ni ikintu uyu munsi turi mu kubona ingaruka zacu. Mugabo ndavuga nk'ibubanza aho nawe nasanzwe azi cyane ya stade y'Ibubanza yuba wararongoye ibohero hari y'Ibubanza, baramuremereye baramwumvisha au niveau de l'administration locale, bamwumvisha ko kome cari kibanza byaboneka bo ko ari kibanza kigaragara, baramuremera kugira ngo yemere ko bohashira ijya stade kubera yuko
ya stade y'Ibubanza yubatswe mu kibanza ca korari ca prison. Hanyuma nkuko nababwiye hariho n'ahandi Gitega n'ahandi usanga ibibanza byahura ari bya prison ari navyo byashobora gutuma ama extension abaho nk'ubu ubona ari kibazo dufise mugabo ugasanga abajejwe intwaro bo muri ako karere nibo bagenda kubwira urbanisme uti ibibanza biragaragara none ni mu biduhe tubikorere mu bindi bikorwa. Ubu rero nisome divine situation aho amabohero kukira DGAP hanyuma izo service nazo zatanze ibyo bibanza kandi ugasanga ni service za leta nyene. Ariko kandi nagomba ndabamenyesha yuko hariho n'imanza ziri ankuru kuko abo bajejwe mu mabohero ntibaciye baguma le Blanc Croisé mugabo baritwaye ariko ingorane zihari urumva no kubitwarira izindi service za leta zakoze ivyo bintu zigaha ibibanza byari destine ku mabohero bakabitanga ku bandi bantu baba particulier mugabo binyuze mu yindi service ya leta. Urumva ni kibazo kidukomereye ariko twizera yuko bizodufasha kugira ngo dushobore kuvugana n'ababijejwe aramiyable niba hakiri rubezwe yuko amabohero yogira ama extension ariko turonswe ibindi bibanza byoshobora gukorerako. Hanyuma ivyerekeye iyi ordonnance yo muri 2004 tout d'abord yerekeye règlement d'ordre intérieur ubwa mbere ho ifonote yuko idata de ronta de 2004 yasinywe ko n'umushikiranganje yarajejwe ubutungane ico gihe yitwa Didas Kiganahe ni kera cyane donc kuyisubiramo rero kugira ngo nibyo byose byotuma ama registre ama information akenewe hashobora gusigara ama registre azokwandikwamo ama information akenewe ibyo je suis d'accord avec vous kandi je tiens à vous informer aussi que biri en cours de révision le projet il est en cours vuba cyane izoshobora gusinywa hanyuma ishobore gufasha ubundi mu honorable ni honorable Vena yabajije ikindi kibazo avuga ko urwego rw'ubutungane rukuriye kuba professionnel je suis d'accord avec vous kuko kandi ikindi kintu namambwira abantu ntidukwiriye gukora ibintu mu nzigo ariko turakwiriye gukora ibintu hari mu rukundo kuko hariho abantu bamwe usanga mu gufata ingingo cyangwa uko bumviriza abene gihugu babumviriza nabi ari byo kwikurayo aha tukizera yuko ibi mwavuze ni byiza cyane kandi natwebwe turemeye yuko tugiye kubikorera ko les affaires pénales zigafata umwanya mutoya je suis d'accord avec vous kuko hariho ibica biteba irevre bakavuga yuko kumbure amadosiye bafise aterete ari menshi ariko hariho ibintu bimwe na cyane biba bifise impact kuri leta kuko umuntu afunzwe akaja mu ibohero ikibasharije kuri leta bimwe byo kumugurira impuzu bimwe byo kumugaburira ibitukizira yuko tugiye kugerageza kugira ngo bigende neza bifate umwanya muto. Mwanavuze ne kukerekeye digitalisation byavuzwe hose na honorable Epipode mu mwanya namaze ngaha ndi ngaha nahamagawe n'abantu baba partenaire bimwe mu bibazo bambwiye yuko bifuza yuko tuvugana bivyerekeye digitalisation y'ama service amwe kugira ngo bishobore koroha uko bikurikiranwa biri mu byo twiyemeje kandi tugomba gukora mu bushikiranganje imbere turanifuza nuko vyotera imbere hanyuma abantu bakaba boshobora kuburana binyuze muri ubuhinga bwa none kuko n'ahandi birakoreka donc ikindi ciza cyane kandi mwakoze cyane. Honorable Tantine yavuze ko vyerekeye corvée zohabwa abantu kugira ngo mu by'ukuri bose ntibabe abafungwa gusa mugabo bashobore gukora n'ibikorwa by'amaboko byosubirira iyo minyororo bategerezwa gupirija au niveau de prison. Honorable Pipode nabivuze yavuze ku byerekeye digitalisation abakoze ibyaha bito nabone bagakora recorve ibyo je suis d'accord avec vous kandi tuzogerageza turabe uko vyogenda. Honorable Sylvestre yavuze ibintu byinshi cyane une grande importance et surtout
quand il a parlé sur le rôle des OPJ juridiquement qui sont les auxiliaires de la justice aba nibyo kandi franchement parla aba OPJ bamwe baradukorera nabi kuko hari igihe usanga kubera yuko badatwagwa directement mu bushikiranganje bw'ubutungane donc batwagwa mu bushikiranganje bujejwe bw'intwaro hagati bujejwe umutekano ugasanga iyo transition iri hagati ugasanga bagomba kuexploiter mu gukora amadosiye amwamwe ugasanga hari amadosiye yakozwe nabi ibi rero nibwira yuko purukorije asa tuzogerageza kugira ngo tuvugane n'umushikiranganje abijejwe niba hariho aho tubonye ko hariho umu OPG ariko arakora dosiye nabi bimenyekane hakiri kare kandi n'ubu twarabitanguye nibwira yuko numvise nka kaya baye hariya mu Cibitoke ahantu hitwa Kwisamwe ahora abapolisi baje ari mu ijoro baragenda bameze nk'abaje ku intervena hanyuma muri iyo fuyo haraswamo umuntu kandi no gupfa arapfa mugabo ndashima cyane uko dukorana n'izindi nzego kuko twaravuganye n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati harafashwe ingingo zituma abo bantu naho byaboneka yuko abo bapolisi byaboneka yuko bagomba kwinyegeza kugira ngo responsabilité yabo ntiboneke mugabo barafashwe bose kandi twaciye duha injonction ujejwe parquet yo mu Cibitoki na TGI Cibitoki kugo rubanza bwocibwa ikibira kugira ngo abo bantu biboneka yuko babigize mu ruhara bashobore gukurikirana ndashima cyane rero kubyo honorable Sylvestre yavuze mugabo gusa hari ikintu yavuze cerekeye ko le procureur azohava akurikirana abantu bari ahadatwara mugabo nagomba ndamwibutse yuko actuellement les parquets de base zizoba ziri au niveau des communes de même que les TGI amasentare makuru y'igihugu azoba ari ku makomine n'amaparke yayo gutyo rero nibwira yuko abo imbere yuko dosija muri parquet general izoba yahereye muri parquet de base kandi bazoba bari kompeta kugira babikurikiranire hafi hanyuma ibintu bimwe bishobore gutora inyisho honorable ndadaye ronsa inyigisho abafungwa hanyuma bagahabwa ibikorwa nawe n'ivyo yagarutse ko ibi twemeye yuko bikorwa au niveau des prisons bari encadré kandi ibintu byinshi naho bashitse hanze bavyitwaramo nabi ariko baba barahawe inyigisho nyinshi cyane na honorable Nikora gutanga ibikorwa ibi ni binyene bigenda muri cadre yuko abantu bose batoja gufungwa mugabo aho biboneka yuko umuntu bisabwa yuko akosorwa kubera ko parmi les fonctions z'umunyororo harimo ivyuko umuntu akosorwa urumva mu guhabwa ivyo bikorwa ariko uko umuntu yosubira kwiyumva mwuko bitabereye ko yozosubira gukora ikintu nk'ico honorable Sara ibyaha biremereye nibyoroshe mbega byose bifatwa cyo kimwe mbo icaha iyo abantu bafungiwe bose icaha urumva bose baba bafunzwe mugabo hageze ko bacirirwa urubanza juridiquement hari ico twita des situations atténuantes cyangwa des situations aggravantes donc iyo umuntu yagirizwa icaha gitoya aja muri situation atténuante aho n'urubanza acirirwa ruba ari urubanza rutangana n'umuntu yakoze icaha kinini donc ibi nibyo twotahura kuri ibi ariko kandi iyo bafunzwe bose bafungirwa hamwe yanabaje kandi niba hateguwe indishi z'akababaro franchement parla nubwo ndi mushasha mu bushikiranganje iki moreka muri tukazogitangira ku muco mu nyuma ariko kandi ama connaissance nta ndishi z'akababaro zihabwa abantu ngo nuko aba yarafunzwe afungiwe ubusa honorable Vincent abantu bafungisha abandi aha nyakubahwa honorable ashobora kuba yantahuye nabi sinavuze ko hariho abantu bafungisha abandi ariko hariho umuntu ashobora kuza yerekana yuko afitananiye ikibazo n'ubundi muntu donc
ivyo navuze agaca agenda akamushira mu gasho hanyuma ntazosubire kugaruka kugira ngo amwagirize ivyo vyatumye amufungisha. Nibwira yuko aho twese turabarundi turabizi, uyo rimwe na rimwe hari aho ushobora gusanga ari umuntu mukuru ariko ntivyari bibereye kuko umuntu umufitana nico mupfa, nivyo kumukurikirana mu butungane, mugabo kandi kuza kumwagiriza kugira ngo bashobore gukora dossier habe nico twita débat contradictoire, uyu yagirizwa bamubaze n'umwagiriza kandi abazwe, iyo niyo logique. Mugabo nta muntu ntabwo tuba turi mu gihugu c'u Burundi ngo tuvuge ngo hari umuntu yo kwiyadukiza ngo afungishe ubundi adafise ica mwagiriza. Mugabo ibikoreka nuko hari umuntu ashobora gutwara dossier yagiriza umuntu mugabo ntasubire kuboneka kugira ngo azamwagirize ku caha aba amwagirizako. Honorable Boniface yavuze ko vyerekeye ibiturire, vyerekeye ivy'imishahara ku bacamanza. Franchement parlant, iki kibazo ni kibazo gikomeye cyane, ariko ivyerekeye ibiturire je dois accepter ko bitari mu gisata c'ubutungane gusa. Ibiturire ntibiri mu gisata c'ubutungane gusa, kandi nka leta aho duhagaze no kugwanya ibiturire. Ejo bundi duheruka kwakira komisiyo y'abantu bo muri Union Africaine, bari baje kuraba ivyerekeye ibiturire d'une façon générale, kandi murabizi yuko cour anti-corruption iri twagwa bushikiranganje bw'ubutungane na parquet général yayo. Ibiturire ni ibintu umuntu wari we wese ategerezwa kwiyempirikamo kugira ngo tubigwanye, kuko bisubiza inyuma igihugu, kuko hariho abantu cyangwa leta igahomba amafaranga menshi binyuze muri ivyo vyerekeye ibiturire. Donc ibintu vyerekeye ibiturire no kubigwanya. Hanyuma vyerekeye imishahara naho ku bakozi bo mu gisata c'ubutungane, iki kibazo caramajije gushikirizwa inzego zo hejuru, kuko hariho abantu na cyane cyane abo mu masentare y'intango bagihembwa amafaranga makeya cyane, kandi turavye conjoncture economique, turavye ubuzima muri iki gihe uko bumeze, pratiquement biboneka yuko abo bantu vyogorana kugira ngo babandanye babayeho. Ari naco gituma iki kibazo carashikirijwe kugira ngo ababijejwe barabe uburyo imishahara yokongerwa kuri aba bantu, na cyane cyane ko igikorwa bakora ari igikorwa gikomeye cyane kandi bashobora kugeragezwa no bicanga ubundi. Honorable Dieudonné yagarutse kandi aho yaje ashigikira umushikiranganje. Jewe je reste convaincu ko turashobora kudashika 100% kuri réussite, mugabo jewe ico nemeye nuko ngiye kwempirikamo, kuko jewe umunsi n'umushikiranganje murabona yuko ndi ngaho imbere yanyu hari ibibazo bimwe bimwe, mugabo atari jewe nabaye intambamye kugira ngo uyu afungwe mbere afungike ubusa cyangwa ubundi. Ico gituma nanje abo bantu bose nemeye yuko ngiye kubavugisha kugira ngo aba bantu bose bari mu maprizo batategerezwa kuba mu maprizo bashobore gufungurwa. Hanyuma ikindi kintu nobabwira, ibi bintu by'abantu bafungwa biragoye, kuko je nk'umushikiranganje ushobora gufata ingingo mugabo abandi banteje bagaca bagenda bavuga mu ibarabara ngo yafunguye umuntu w'inkozi y'ikibi, yafunguye umuntu ameze uko ainsi de suite. Nico gituma muri strategy niyumvira abantu bose bari impliqué kugira ngo twumve kumwe ko uyi dossier y'uyu muntu ashobora kurekugwa atangorane biteye. Muri ayo mezi abiri nemeye yuko abo bantu bose nzobempirikamo kugira ngo turaba abo bantu bashobora kurekugwa hanyuma bashobore kurekugwa. Ego voilà, nimba atari ikindi kibazo nibagiwe, kuko nagerageje kugenda nandika nyakubahwa bashinga amateka, ariko ibibazo byose byari byabajijwe nibyo. Hanyuma ivyerekeye aba OPG ko baba ari solo controle y'aba procureur n'ibyo, mugabo hari haho rimwe na rimwe usanga batagomba kumva ivyo aba procureur bababwira, ugasanga niba ari dossier yategerezwa guhera. Hanyuma hariho umuntu honorable yavuze ati mbega ntihobanza kumviriza abo bantu kugira ngo barabe yuko ico kibazo coba résoudre amiable. Twebwe franchement parlant mu butungane turemera yuko hari ibibazo bimwe bimwe bishobora gutora inyishu hatarinze kujamo byo kuja mu masentare cyangwa kuja mu maparke abantu ngo barinde gufungwa.
ni ikibazo gusa c'uko actuellement abantu usanga barahindutse cyane, aho usanga urabizi yuko no mu migenzo y'ikirundi kera umuntu atavuga ukuri abantu bose baramuhebuza, abantu b'abagabo bakamubwira ati wewe nta kuri ufise, uwo muntu ugasanga ivyo yariko arabeshabesha arabihevye. Mugabo uyu munsi ratandase nuko abantu batera baja mu gushigikirana, ico gituma ubona nk'ubu muri Inspection Generale de la Justice fise abantu basavye gukora revision barenga 6,000. Ivyo rero uno munsi bitegwa intege n'abo bantu no munsi ntitugihanurana kugira ngo umuntu mu vy'ukuri atakura afise abantu bamuhebuze, mugabo ugasanga abantu bafise tendance yo gutera baja mu byo kuburana, ariko la logique sereke ibibazo bimwe bimwe vyotora inyishu abantu bagahanurwa, hanyuma udafise ukuri agashiraho intahishize agaheba. Murakoze cyane très honorable umukuru w'inama nshingamateka, abanyakubaho mwese bashinga amateka, n'ibyo noshobora kuvuga raporo y'ibi bibazo byavuzwe aho hejuru. Murakoze.